twerukana ku mwaka uheze kwanza umwaka mwiza mushasha sha watwese mbona umenga nturahera kubera ibyo nari ndi mu 2024 nibyo bikibandanya ntakintu kimwe cyahinduye nta gishasha munsi y'izuba nta gihari ngo nta gishasha munsi y'izuba ni kalendriye gusa twazinguriye tuca ku rundi rupapuro sino okay turi mu kwezi canke dutanguye ukwezi benshi bitirira ukwezi k'urukundo Yo, février, ukwezi k'urukundo bayitira ukwezi k'urukundo voilà c'est ça ma question c'est ma question en fait banzi yinyishure rero mva ngo 14 ngo no munsi wahari wabakundana est-ce que c'est vrai kuri jewe c'est une fête commerciale nk'izindi zose Okay, comment numunsi abantu bazi kudandaza vyanyavyo badandaza Ego cyane amashuri ya ariko si umunsi witwa ko ari urukundo Negi watembera ntiwabonye abakundana bagiye natembera sinzi ko bari bakundana byawe canke nabo nibo bari mu rukundo ayo muravuga ati by'abandi singomba kuvyitaho reka ngomba kubiraba reka nirabira ivy'iwanje Nabyo ni byiza cyane Imbega aba bantu bo bamaze gufata inkundo bakazita amafaranga bakazita kiye kintu cyose ugasanga bitumye bafata ingingo zitari zo kurumva nimba ari umwana w'imyaka 20 deja akiri umwana wa 20 wabakiri umwana ubona nyine hari umwana wowe kubgawe no mwana tuba turi abana reka nishiremo kubera umwana uzora umwita umwana ubu wavyaye abandi bareki nako umwana w'imyaka 20 vrema ngo yaje nta muvyaye sino mwita umwana kuko hari gihe usanga nagusumbya byose agusumbya experience agusumbya iki lotu none usubira kumwita umwana gute gasha biragoye iyi minsi no duhaye kubona abantu ngo umukobwa w'imyaka ngo 20 ngo yibakanye n'umugabo w'imyaka 61 ngo umukobwa ngo umuhungu ngo w'imyaka 25 ngo yibakanye n'umumami ngo w'imyaka 65 like ugasanga ibyo bintu by'urukundo ntibigifise n'agaciro kakandi ka vrai urukundo rurinze rujamo kwanza ama norme n'ibiki byose byinshi niruba ruciswe urukundo ruba rugiye muri business mu zindi ivyo uri kuvuga ngo nk'ugwa kera nk'ugw'abavyeyi bacu nabo nyene ntugire ngo gwari urukundo ico waruvuze c'imyaka n'ibiki nta formule nzima nimwe ihari y'urukundo kuko nabo batandukanye ku myaka hari gihe bikunda abagomba kungana bikanga ego nibyo ico wakundiye umwe si cyo kundira n'uwundi tu vois ni ibintu sinzi ntibigira formule umuntu akubwiye ngo je ngo ivy'urukundo ngo ndabizi ngo nduma expert abareka arakubesha nta muntu w'umu expert muri ivyo bintu parce que ni ibintu biva ku bintu byinshi ayo mu bwabo bw'ubuzima si ivyo vyonyene ego birashobora gutuma ukunda ufise amafaranga birashobora gutuma ukora icyo utokoze kubera ubwoba bweje nyine uzovyuka Yes bakunzi wa Shine TV reka ndabaye kazi ngenda bashimira mwebwe mwese mukomeje kudukurikira wabara mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waburi media sponsor kubwira ngo big up son and don't give up. Yes gejo sinanga gukora ikiganiro nkunda kubwira ngo ntucike intege. Ucika intege ni ntabwo umusubiza inyuma. Isubiza inyuma no mu byiyumviro mu byaye karakora ugasanga birangiye umukene. Abarundi barayamaze ngo umukene na nyina waramwanka. Ni bya vrai. Yes aramwanka kubera ko kenshi gusubira inyuma bituma umuntu adashika ku ndoto ziwe. Iyo ndi ngaha mubizi ko muri kumwe na Mignone wanyu mbangira ndabaye ikiganiro ciza kandi cyane uno musi turi kumwe n'umutumire wanje. Ariko ukabutaragira subscribe please gira subscribe kugira ngo ni wabona bigufasha kubona notification y'ikiganiro bikurikira kugira ngo ari bigufasha ari gutera intege ari bikwigisha n'ibindi byose kugira ngo ushobore kuba mbere kubikurikira. Yes umutumire wanje uno munsi oh la la mbanezerewe mu mutima vraiment mushobora kwibaza how much yohewe bamwita Blaze mugabo abashwa muzi kuri Hasco amashimwe cyane tunyakire karibu cyane
murakoze sana murakoze twaherukana utaragira TV iwawe kibaze vraiment twaherukana ntaraba umubosi ubu uyu urayifise very good kabisa en tout cas courage sana merci beaucoup twaherukana ku mwaka uheze kwanza umwaka mwiza mushasha shawa twese mbona umenga nturahera kubera ibyo nari ndi mu 2024 nibyo bikibandanya nta kintu kimwe cyahinduye nta gishasha munsi y'izuba nta gihari ngo nta gishasha munsi y'izuba ni kalendriye gusa twazinguriye tuca ku rundi rupapuro sino okay muga kubera ko kuri kalendriye ariko biba byanditse ndashaka ndakubaza 2024 wari umwaka umeze gute kuri hasi kandi twaherukana mu ntango za 2024 naye badusubira muri 2025 shawa wari umeze neza nk'ibisanzwe nk'indi myaka yose cyora ko mfise ikibazo nigera mbona difference y'imyaka kuko nimbaze ko bivana n'ibintu umuntu aba akora canke ibiki byose bitangura muri uwo mwaka bikazohera mu wundi urumva ni continuité ibereyeho si biri no mu bintu je ntigera mfeta ngo novela ngo nashushe ugashuha yire bonane jewe ndakora rotrane ndakora ro premier ntacyo biba bimbwiye jewe ikituma nkunda kubwira abantu jo wangene ndababaza ingene umwaka uheze wari umeze nka jewe ikiyegeye duhura nase intego yo gukora umwaka umwe kandi niko byangende nkorera uwundi muntu ndavuga ati mana blessing ku buryo 2025 nzakora ibyo wanje hari ikiringo c'imyaka je ni ndavuga ati iyi myaka ntegeza kuyiza ndiko ndakora ibyo wanje kameme kati musange kwa minyone ariko byagenze neza nani umaze gufata amabaze nuko bakwigishije gutambuka iyo umaze gutambuka no kumufasha ukuboko k'umuntu cyane ni byiza rego uriyagura urakura biraguha kwicalenginga wenyene which is very good and very nice kabisa nibuka ko nakuba ndayikubwani nta kiganiro nzosubira kuguha udafise cyano yawe ibaze vraiment warambwiye ati ahantu jewe sinzasubira kandi warakoze ofete jewe ubu kom nabonye yuko ibi bintu abantu babikunda hanyuma hakageraho abantu batabikora nk'ibintu nabo bakunda vya nyavyo niyo challenge imereza abantu bose nzi gukorera undi muntu kandi nkaba nzi ko bishoboye ahubwo ukeneye ko dukorana ikiganiro uzondondere waragize gwawe it's a way yo kuguchallenginga nawe kugira nawe uduge kuko essence canke kuguma muri vya bindi hari gihe usanga vyakuremaje cyane hama ikindi kintu dukunda guhura n'ingorane hari igihe usanga maybe ukorera abantu mutumvika bose kese yo kutumvikana ngo murumvikana mugasanga wowe ivyumviro vyawe biratandukanye by'umuntu ukorera mugakora kuzi kurondera umukate urakora ivyo mugabo wibutse yuko n'amafaze menshi mu buzima hari faze yo kwiga kubanza kwirondera kubanza kumenya ivyo bintu bikorwa gute bikenera iki none wamaze kubimenya kiba gisigaye nawe ukurabo ingene ukora gwabo kuko ubwinshi bwavyo nibwo buduhereza ibintu byinshi bitandukanye ko nawe ujya aba yaraguhaye umwanya wo gupractinga iwiwe hari ico wamuzaniye hari ico yaguhaye mugabo nuco ugomba kunywanisha ivyumviro vyiwe n'ivy'iwawe ko nawe ufise ivy'iwawe nawe afise gwiwe keneye ugashobora gukora ivy'iwiwe nawe ugakora ivy'iwawe hanyuma abarundi bakaronka ibintu vyinshi vyo kuraba cyane vraiment Imana ishimwe rero kwidushikana ku ndoto zacu kandi ishimigwe ko ivyo twiyumvira tukaba twibaza ko tutazobishika ko one day dusanga twabishitseko rero ntarateba nashaka ko tugenda kuri sujet du jour turi mu kwezi canke dutanguye ukwezi benshi bitirira ukwezi k'urukundo
Yo, février, kubera iki bayitira ukwezi k'urukundo? Voilà, c'est ça ma question. C'est ma question en fait. Oya banza uyinyishure. Je mva ngo 14 ngo ni umunsi wahariwe abakundana. Est-ce que c'est vrai? Mbega ko twumva ngo février le 14 no umunsi w'abakundana. Kuri haske bimeze gute? Kuri jewe c'est une fête commerciale nk'izindi zose. Okay, comment? Numunsi abantu bazi kudandaza vyanyavyo badandaza. Ego cyane amashuri. Ya ariko si umunsi witwa ko ari urukundo. Urukundo ruri vast, urukundo nubwo iminsi yose si umunsi umwe. Nta kuntu ukunda umuntu ro 14, how about ro 13? Hanyuma ro 15 ho bizoba bimeze gute? Ro 16. Ijya celebration nyene y'abantu vyungukira beaucoup plus ku bantu b'abadandaje pa abakundana ko abakundana burya bituma baryoherwa si n'ibintu bizimvye si n'ibintu bikaze. Utiwe rero 14 ntiyari kwiye kubaho. Eka abayemera vraiment jewe je suis très pacifique. Uyemera uyitahura ubifise iki mu mariye vraiment ni ikintu ciza ariko kuri jewe le 14 n'umunsi umwe uburi mu yindi myinshi ntegerezwa kwama ngaragaza urukundo ku muntu nkunda. Pana kubigira too much kwera rero 14 utarusanzwe ubigira too much pfumu vyipowera tu cyane. Je rero karagaciyemo ndashaka ko just tugenda ku bintu bisike byitira urukundo uno munsi muri iyi minsi cyangwa muri iyi myaka. Urukundo rusa nkaho gwataye valeur y'ibyo twumva kwa mama na ba papa yo kumva kwa basoko na basokuruza je crois usanga no munsi urukundo baramaze kuruha indi definition kubwa hasko urukundo rukwiye kugira ayahe mategeko kuko igituma ndakwari ico kibazo nuko iyi minsi no duhaye kubona abantu ngo umukobwa w'imyaka ngo 20 ngo yibakanye n'umugabo w'imyaka 61 ngo umukobwa ngo umuhungu ngo w'imyaka 25 ngo yibakanye n'umumami ngo w'imyaka 65 like ugasanga ibyo bintu by'urukundo ntibigifise n'agaciro kakandi ka vrai sasa ngo zinemera abivuga kwiga taneranya n'abantu. Oya reka ndiko ndabada kwemera biba bikwiye. Erega urukundo rurinze rujamo kwanza ama norme n'ibiki byose byinshi niruba ruciswe urukundo ruba rugiye muri business mu zindi. We ivyo uri kuvuga ngo nk'ugwa kera nk'ugwa abavyeyi bacu nabo nyene ntugire ngo gwara urukundo giye usubije inyuma kuraba yari kuba beaucoup plus gusumba urukundo nico gituma vyamasha. Kera none ko bagutorera umugabo ego sha nkabo none bamugutore nk'ubutaje bakakubwira ati wowe twasanze umunsi wotakwarasko wopfa kwaza kame ibyo imyaka nizaye urumva ne uye ni direct mu butungane uravyumva. So kiriya gihe ariko niko vyari biri si wowe witorera uwo mwubakana si wowe witorera uwo mugomba kubana byari bifise imigenzo n'imigirwa vyakugwamwo. Hanyuma kenshi na kenshi naho waja gusanga ugiye kurongorwa nibi bintu abantu bitira ngo ama divorce ngo ni menshi wagize iki wasanga atari hafi kugira ngo uyu munsi umutera akagere. None uvuye ikarusi ukarongorwa Imakamba cyo ugasanga uje mu Cibitoki ca Rugombo nta n'ama déplacement nta niki wowe urumva ko wari umwanya mwiza wo kubikinisha bitandukanye nuko uyu munsi umuntu arongora akarongorera umukobwa babana kuri portail zirabana hanyuma bakaca bapanga no musi barabara. So nibisanzwe niyo wabuze rasi arakubwira ati reka jenje kujya kwa mama kuko abahabona bazi ko batetse niyo batetse iwabo biramumotera ari iwe. So c'est très normal nibisanzwe mais ico waruvuze c'imyaka nibiki
nta formule nzima nimwe ihari y'urukundo kuko nabo batandukanye ku myaka hari igihe bikunda abagomba kungana bikanga ego nivyo hanyuma ko ata muntu aratora ngo iyo bigenze uku nivyo ngo niho bimarshe nico gituma urukundo ruba experience personnelle y'umuntu n'uwundi exemple niyo abo mumaze gukundana wewe uko babangana sindabazi gitigire ariko experience mwagiranye n'umwe cyo mwagiranye n'uwundi ico mwapfuye n'umwe cyo mupfa n'uwundi ico wakundi y'umwe cyo kundira n'uwundi tu vois ni bintu sinzi ntibigira formule umuntu akubwiye ngo je ngo ivy'urukundo ngo ndabizi ngo nduma expert abareka arakubesha nta muntu w'umu expert muri ivyo bintu parce que ni ibintu biva ku bintu byinshi amasantima amaimere ukomeze kwakuze aho baye n'ivyo bayemo tusabira ku influence c'est juste ça hari abantu bakunze gufatanya urukundo n'amaronko ugasanga baravuze bati okay no munsi abakobwa ntibagishaka gukora ntibagishaka genre kumva ko bokundana n'umuntu banganya uburyo canke baronderere hamwe ugasanga babifatanije nuko urukundo rw'ubu bisaba kufisa amafaranga mbega ni resano riri hagati y'urukundo n'amafaranga bavuga no munsi ko ari byo bose birukira oya ivyo navyo bija muri weyo niyo gutinya n'ubwoba ubwoba bw'ubuzima ayo mu bwoba bw'ubuzima si ivyo vyonyene birashobora gutuma ukunda ufise amafaranga birashobora gutuma ukora icyo utokoze kubera ubwoba bweje nyine uzovyuka birashobora gutuma ufata amadecision birashobora gutuma uva muri kare tukaja mu yindi mu gihugu mu kindi birashobora gutuma unagendana n'abantu ukarondera abagenzi bayafise juste kubera ubwo bwoba gusa sino iyo byiswe urukundo hariho abantu baba babizinanyemo kavuga ati jewe ndabizi ujya nta nkunda arashaka ko aka kanoti ariko nanje ndamuravya ariko indi ndamushaka bakabijana mu rukundo mugabo deep down umwe wese aracarondera kuyonda exactement kandi ntibavyihendako ico nta wigira cihendako kuko resentiment ziba zihari canke imyitwarire yiwe kuri wewe iyo subije inyuma gatoya umutwe ukabiraba biri un peu loin urabona exactement ikimugenza sivyo so muri ubwo buryo je sinkunze kuvyita ngo n'urukundo kwa que ce soit ni imyumvikano ni kontra ni nk'itwagiraniye ukambwira ahantu nza kuza ukambwira icyo ndondera nanje nkaza twabivuganye twavyumvikanye ndazi conje gukora igisumba ikindi ko ndakora naco nkoresha bavyumva nuko biba bimeze si no gwita urukundo ariko nibaza ko ari kumarana kanya n'umuntu kuko normalement urukundo rw'umuntu n'uwundi n'urukundo rutangura sur les bases hanyuma rukagira fondement hanyuma rukagira na projet after be ivyo bintu muri mwo ico kintu uri kurakora uwo muntu muri kumwe no wiki ni just for fun canke hariho ikindi kintu so iyo rero nta projet ihari muri living at the present moment hanyuma the present moment jewe ico mba nkeneye muri uwo mwanya shobe kukironka iwawe nawe ico ukeneye muri uwo mwanya shobe kukironka iwanje is okay biba biheze bon hariho ikintu coroshe kumentena nko bari gishanye kunyetira kuri wewe ico kintu kikazogumaho nkavuga ati okay uyu muntu ndi satisfied kuba turi kumwe n'uyu muntu bivanye no kugira ateye ameze ibintu nyene nk'ivyo mbega ho mu gihe umuntu yakundanye n'umuntu kubera ko afite amafaranga araheze momo asanze amahera pi yagiye asanga babanye 2 semaines kwa biroroshe ko umuntu ashobora kumaintain urwo rukundo kandi akimukunda amafaranga maybe na physique mataki nakimwe yigeza mukunda atagenda nk'imavuga ati ikintu kuri uyu muntu basi ndapreciate iki kintu mugabo ahese ateye mama agasanga bya y'amafaranga yose pi mugasanga nta kintu nakimwe kimwatiye ku mubiri wiwe bon ivyo ni bisanzwe
benda ikubwira mu yahe majambo yo korohera gutahura ca kindi kiba caratumye aza kijya kigiye nawe barajana kuko niyo munzani utabesha bavuga ngo iyo umwana apfuye umuyaya acagira gute cata niko bimeze tusubira ku gatumba kuko ntacyo uje gukora so nawe wewe nakurondereye iyo noti hameje ukambwira ati je burya barankubise ku ntoke ntayo ngifise umva cyo ngumiza ngaho cyo bari giki biragoye na kimwe ni nkaco kimwe nk'umuhungu yakunze umukobwa ikintu runaka caba physique canke morale iyo ugize ikibazo usigara uri wenyine hari abantu benshi bagendana n'abantu ugasanga uwo mumome baramukunda kubera peut-être shepi iwe canke iki ejagize accident uruti rw'umugongo asigaye aguma muri position imwe utera usezera muta alors que uwo wemeye avec ama projet avec umutima wose même n'inyuma y'urupfu hari abantu tuzi ko usanga urwo rukundo rukibandanya urabyumva biratandukanye so icyo umuntu wamurondereye cyangwa icyo yakurondereye igihe abona atari satisfait nacyo aragenda niko bimeze bon ndashaka kubifatanya na Le Monde turimo uno munsi ndavuga mu gihugu cacu kuko niho nzi cane nagiye gutembera mugabo mu gihugu ndabibona cane ngiye watembera ntiwabonye abakundana bagiye natembera sinzi ko bari bakundana byawe canke nabo ni wari mu rukundo ayo muravuga ati by'abandi singomba kuvyitaho reka ngomba kubiraba reka nirabira iby'iwanje ibyo ni byiza cyane byiza kuguma muri focus barabizi imituragaro inyuma imbere sindaba tremblement de terre nguma ameze uku nashava ngo abandi bose ubabona utubona nk'ibidukikije wari umuntu usigara mutubona nka twa turongo two hagati mw'ibarabara muri abana babiyo muva siko bavuze se uramura ukamukunda urundi rukundo mugabo ebana kuri ivyo byose usigara uvuga ati kweri abana numwe gwa mwene data igihugu cacu kirasharije nashaka guhagarara ngaho nyene rero abajene buno munsi birakunze kuvugwa ko Jean basigaye ari bigaba basigaye ari abantu bagabibuze usanga bitwaje ca gifaransa bize tacongereza bize ugasanga muri ubwo bunebwe niho habaviriyemo gufata des décisions ziraba ku mafaranga akifuka nabwo ati banje narabonye hasukara afise inoti ntagereza kumusatira kugira ngo ndonke izo noti rero ku bajene bobo uno munsi usanga bagaye akazi ugasanga bavuga nta buzi buhari wowe uremeza ko mu Burundi atabuzi buhari kwanza aya ivyo si jesi ndavyemeza cengo ndabihaka ubuzi bwarabuze icyo nibaza ko kindengeze mpamvu nza kuvugira igihugu gusa icyo nzi cyo nuko ubuzi burarondegwa ubuzi ego hari abagira ubuntu basanga mu mazu usanga mu gitanda ni appel d'offre yiryamiye nkuba akabona appel d'offre agapostira pana no gupostira bakanambwira ati we ntupostire uwo zoza utonde mugare rero utari muri abo bagira ubwo buntu ndavuga nka batwebwe tuba twarakuze batubwira ati burya urakuzi kuzibako uraburondera gusa nuko kenshi niyo uri kuraburondera ukaburonka utaheza ngo umenye agaciro kwako kazi uronse ukarondera ugashaka wamara kukaronka ukagakora utagakunze hanyuma vyacamwe cyangwa ugasanga inzara yongeye kugukubita hanyuma uvuga ati bwa buryo naratakaje tu hanyuma hariho itandukaniro cyane ry'ibintu bigusamaza n'ibintu bigutwara mu kazi iyo utaragera iyo maturite canke uko gukura kugutuma ushobora gutandukanya wewe umwanya w'akazi wawe n'umwanya wo kuryoherwa wawe
birashobora kuba ari ikibazo bora twari abantu bafise ubuzima bw'abakenya yo cyane bahembwa amahera menshi mu bw'abakenya bahera navuga ngo iyo ushoboye kujeha neza ubukene bwawe usa nk'umutunzi genre exactement ubusumbya nitiro umutunzi kuko peu importe akazi ufise peu importe umushahara w'ubuhembwa si la gestion y'ivyo bintu bibiri itajanye ayo bufise yose mbe ko ari abantu bavuga ngo nakahembwa amahera menshi urashobora kuba uhembwa amahera menshi ariko ntihabuze umuntu kuri iyi si ayo mahera wita ko ari menshi uhembwa ajya petit déjeuner umurete cyococo iyo noti yose wakobokeye nawe ufatiye ukorera ku mwaka ugasanga hari uwundi mubire aha kuri iyi si nyine ahituma mu isahani y'amagi ikabira heza so muri gestion rero y'ivyo bintu utegereza kubiharura peu importe akazi kose ufise katajanye n'ama besoin yiwawe primaire kwanza canke ngo ugende kwemeza abantu hari ababa bariko bajya umusesekara ugiye bajamo ugatwaramo umutahe uravyo mingene bica bihera niko bimeze fuko chaque fois hama hariho iyo bareme iri hagati ya wewe n'ivyo winjiza n'ivyo konsoma n'ivyo usohora kuko ushobora kwitwa umukene kandi warusobanutse mu buryo bw'amafaranga je ndashaka ko dufatanya n'iki kintu wavuze ko genre udashobora kwishurira abantu genre igihugu muri rusange jewe hari igihe mpora mbona abakobwa se utunibaza ko iyo ngwara nitwe tuyifise ugasanga umukobwa uramweretse ahantu akura amajari abantu ndashaka akazi wamuhamagara okay ngiye gukora ngiye kudandaza amazi ngo yakweri ngo kweri ngo n'indi opportunité kuzombwira Jean comme si ivyo bintu abirengeye ndetse twigeze gukora ibintu byo kudandaza amazi n'abandi bakobwa mugabo la majorité biranka ko babikora bakamambwira ngo iyindi opportunité niyabone kuzompamagara none nakaye kazi none ndiye kugira ngo nimba wize finance et comptabilité baguhe biho ivyo biro uzasanga ari machine kugira uyase n'ingorane ni nakaye kazi umuntu batatarakwiye gukora wewe as umuntu nyene afise niba afise experience mu buzima bwinshi umuntu ko ivyo yize gusa oya umuntu wese akwiye gukora ahubwo akwiye gukora ico akunda n'icahoreza umwanya kuko hari ivyo dukora twize peut-être kiriya gihe twabona umenga nivyo bihari kuko ubu Burundi nabwo nyene burevura barega nk'ibindi bihugu byose cyane gose ni hari abantu bize abavyeyi babo babwira ngo uzoba ngo mu magistrat ngo ugomba kuba ngo mu professeur à l'université ngo ugomba kuba ngo umuganga ngo ugomba kuba ngo umu engineer mais pilote muri iki gihe cya none hari umwana yari yandikiwe ko azoba umu docteur umunsi ari umu youtuber kandi usanga inoti yinjiza ku munsi isumba ama consultation y'umuganga fois autant de mois yobakoze of course yes abantu twara duhurira kwa muganga salut hari abantu mwibaradora bakanyita docteur ni salut docteur ni salut uravyumva kandi sikubera ubu vyanka mugabo le monde évolue sivyo hanyuma akazi kose arakazi ushobora kubona umenga akazi n'amafaranga karimo ariko nturegera ugakora ngo mubaze exactement kakubeshejeho gute cyane hanyuma osi nimba usanze katamubeshejeho nkuko bikwiriye erega nawe n'uruhara rwo kukameliora kugira ngo kakubesheho neza gusumba urya nene rega abantu nuko twanka kwisalisa canke tugomba kuja mu bintu muri train qui est déjà en marche kugira ngo ejo canke ejo bundi tuzoshikire mu kintu cari gisanzwe gihari haba presence yiwawe haba impact yiwawe haba ukwaca kwawe nta na kimwe uzoba uhasize bazogwarura mu baci bakabandanya tu mugabo c'est vraiment important yo kubona ikintu ukakibonamo ikindi kintu twego turavuga tutaratangura ibi bintu ujya mwigisha
agera bijya bintu aririmbisha abana kurike none ujya se umwigisha nk'abandi bigisha bose igituma yidemarka kajya kanakora twese tutamenyereye tutari tuzi ko byoshoboka ngaha mu gihugu gashobora no kona mutuma ejo urongoye intara y'intuze bayita gute intara indero mu ntara abifata nk'ibitari byo cyangwa akabifata nk'amakosa nuko nabo nyine atabizi aho Le Monde igeze pour le moment mugabo twe tuzi Le Monde aho igeze uyu munsi bijya bintu turabihereza agaciro kanini so nivyo bimudiferansia na wa mama yanyigisha na wa mutonton yanyigisha kuko epoke iwacu zari inkoni n'amakonzi n'ibiki uravyumva ibintu vy'ibimoko hana so urinze ubona ukora video abana baryohewe n'aryohewe n'ikindi kintu bijya ntibishobora guherera hajya bishobora kumutuma atera imbere no gusumba en plus bakaba biga muri ambiance nk'ijya no kuvuga we yagiye mu kintu gisanzwe giharime irayinove yarashyizeho akandi kantu kazomutandukanya n'abandi bantu babigisha ejo ugasanga bimwongereye ko n'amandi ma opportunité cyangwa amafaranga okay ico ni ikintu abantu benshi bataratahura surtout aho isi igeze okay d'accord hari ikintu uvuze gikomeye cyane cyo gukora ikintu umuntu akunda mbega bivanye n'ubu buzima turimwo bivanye n'ibihe tugezemo umuntu ntiyarakwiye gukaya akantu kakaya nyine nk'ugiye mwigisha yakiriye kajya akantu vraiment big up sana no kuri n'umuntu yagize akantu bituma abana biga muri ambiance ubona banezerewe bya bintu biga baja gucurika imitwe uja kuboroka ibintu usanga utazi ugasanga agiye kubikora bareka riririmbira l'addition la multiplication ibintu du genre ugasanga byiza nezerewe mbega twebwe turavye situation aho tugeze no munsi mu gihugu cacu ntitwari dukwiye kugira tukiyumvira basi création ugakreya nimba mu jeune ukavuga ati okay nubwo ibintu atari ibintu by'iwanje je peux créer kugira ngo ejo mu gitondo nzokwira trouver ndahandi hantu kandi kuri cyane ukabikreya même si utabikunda cyane erega c'est ça iyo ikintu gikunda sinzi ko iyo maze gutunga nk'impuzu ukunda vyatari nitabutse ntuyita urarondera ukuntu yigenza mugabo ari impuzu utarusanzwe uprefera nayiva ko igifungo kimwe witaye navyo n'akazi nuko iyo ugakunda uramenya ubundi buryo cyangwa indi minyuro uyikoramo itandukanye n'iy'abandi bantu kuko icyo biza gukora byose toute création iza mu kazi kari gasanzwe gahari ukongera ko ikindi kintu ni valeur ajoutée uba wiyongereye ko nawe we c'est pas juste ko uvyongereye ku kazi no nawe we biba bifite ikindi kintu bikudugije bikongereje niki du ari abantu badakunda gukora bya bindi nyine igihe cyose naje ndimo muri abo bantu nukuri to challenge myself nico kintu ca mbere nkunda kintu maze kugikora rimwe uko cyo bacatotse kose kugira ndagisubiremo vraiment birafatiki ko manza kwiyumvira n'ubunca nongeramo iki n'ubundi umuntu avuga ati je natoye formule inyaruka ku murundi iyi kintu kimeze gutya niho mbona bacita reka ngumize ikinyene rero mugajewe birangora vraiment birangora je préfère mille fois mieux kwiyumvira ikintu nkagikora kikananira hako nguma nkora cyakindi kimwe abantu bamenyereye ndashaka ko uduha ibanga kuri ico kintu nyene ibanga ryawe kubera ko ibi bintu twavuze byo kutamente na meme twahereye ku by'urukundo n'ibyo twari tugezemo kandi tugeze muri development ni sawa ndashaka ko tubifatanya n'ibi bintu mbega ni gute umuntu akwiye kurondera canke gukora ibya bintu twavuga ngo genre ibi bintu okay kabara kazi kwaba urukundo umuntu yarakwiye kuronka gute ico kintu kimufasha genre kimubooster voilà kimubooster kwaba urukundo arumentene kaba ko kazi agakunde yogera kamentene
ibanga bro oya nabanga ririmo ibanga oya nta rimwe yeah nabanga ririmo ni ugukora icyo umutima wawe wifuza kabisa sans toutefois kurondera byinshi by'umurengera iki cyama gitwica nibyo nibyo kundana n'umukobwa hanyuma ugasanga ejo haje uwundi w'inzobe umumenga umujako yarafise imishatsi mike nk'iyo gwawe uronse wigera ku mugongo cyumva umujako n'akazi separé uronse aka 500,000 utaranahembwa n'ukwezi kumwe uri kurondera ko miliyoni nako nyine ukigatangura ngo numvise ahandi ari urashobora guhereza mu mahesi atanu namwe ukazusanga uratashe nawe banza ukore kamwe ugakore kandi ugakunze ukinove ukagira iki kuko akazi kamwe iyo wagakoze neza kaguha kandi cyane baba iyo akazi wagakoze neza kaguha kandi na relation izo mwita muwezo kwa iyo wayikoze neza yakunda canke yakwanka iraguha iyindi uko biri kose kuko gikuru no kwemera ibintu rimwe ukavyemera hanyuma mukabikora gushika aho ugeza hari ikintu kimwe hari igihe umuntu agerageza iki kintu ca mbere kikanga ica kabiri kikanga ugasanga yacitse intege aravuga ati wapi kweri ibintu wapi si ibintu by'iwanje agerageza n'irya gatatu ugasanga birazi yagera ku nshuro ya kane bikanga none uwo muntu wamubwiye ati bandanye canke n'ibyo ari uvuga ati oya vraiment oya manika amaboko hari ibintu bitari ibyawe iyo uri kurakora ca kintu nyene n'amayerere yandi nyene iyo caze canka kwa kundi nyene mugabo kirashobora kwanka ca kindi nyene hanyuma cette fois-ci ukagikora uciye mu zindi nzira canke mu yindi minyuro yindi naho cyo kwanka rimwe uragerageza kandi kuko bavuga ngo bateye imbere ngo n'abantu bigeze kuba bahomba kenshi gashoboka kugira ngo bagere aho abantu tubabona twebwe nk'amaresultat asomeka but inyuma ugiye kubiraba neza nta ubuze tubataye kamwe tubiri tutatu tune twamunaniye imbere yuko agera abantu tumubona nk'uko umenga arashoboye so iyo umaze kuronka ikintu mu mutwe canke icyo wiyumvira nk'akazi niki kureka ikintu utakoze nta n'icyo uba ufise ukivuga ubwo iyo wagikoze gishobora no kukunanira ubwo ukakigisha abandi bakanagishobora kuko quand même uri prévivant urafise ayo ma passé cyangwa urafise ayo ma backup wabitse yikunda ico kintu gikorwa naho kitagufashije wowe kigatuma gifasha uwundi muntu that's it bisigura ngo ni nkuko hari abantu bavuga bati hari akantu uvuzemo numva nyine hari abantu benshi bikunda kubamwo ugasanga muri we ni umuntu vraiment w'umunyamigambi ugasanga ni n'abakoci ugasanga mugabo w'ivyo bintu akocinga abandi akabusanga ababwira abandi wewe ntibyigera bicamo exactement ni nk'abigisha n'abigisha si batwigisha si badubunye cyane ariko iyo duteye imbere cyangwa duteye intambwe tubasiga muri ya maklasi twari ibyo antuka n'abigisha bake bakoranye n'abana babo bagaterana imbere n'abana bigishije haraho ko ibyo batwigisha nibo bari babitse bakabidushira muri twebwe menu twarateye izo ntambwe turavansa me si ukuvuga ko nabo batavanshije canke ariko ivyo batwigishije navyo ntivyari amakosa vyari vyo seza bisigura ngo turakwiye rero kuza ku abantu mwateye imbere mumaze gushika ku bintu gikomeye subira inyuma kuri abigisha banyu nimbere kwigije informatique kumva irafase je nta bantu mpagaciro nk'abigisha banje kandi bose barabizi n'abagenzi banje n'abantu dukundana kenshi tunabonana sauf
safu umwigisha umwe gusa yanyigishije mu 9 uwo nawe vraiment Imana izimubabarire ko je ntavyo nshobora kumubabarira pe ariko abasigaye bose niba tuyango kweri abantu banje tu uwo muntu yawugiriye iki kugeza ku rwego vraiment rwaho wumva utazomubabarira numva benga ibintu byo kubesha ngo nuko amatubabarira hari ibintu nanje mba numva kweri ko happy pe happy rero ngo dukuranye dugiraho nyene aho kantu simvye na kantu gakomeye cyane je ndibuka ko mama aratubwira isaha y'umwigisha yatumye hebishura umwaka wose yaramukubise aramuvunguriye ebara byari nyine ukubita umuntu kamukubita neza fresh hamayirwa amufukamise kuva mu gitondo 2:00 gushika 17h afukame hasi umubwira ati pardon madame je vous demande la permission non ndibuka ko ico gihe mama yavye umwaka wose kandi vraiment bene abo bigisha mwikebuke rega abana ni Burundi bwejo mugabo namwe mwana mwateye imbere bigisha beza jaje mugisha nibuka yigije 9e yangisha tugishije ifaransa yabikora mu bugwa neza ari umuntu akuze mugu no munsi niho hantu ngera intambwe nkavuga ati okay n'igifaransa gikefise ndagifise kwera umuntu hari nabo tuba dufise mu mitima nabo baba barapfuye iyo uri kuramuvuga umuvuga wunamye kuko kamuvuga mu cyubahiro kuko icyo yakumariye n'abandi bantu jewe ndimo nibaza ko mva mu bantu je sais pas surtout ibintu mba nakorewe mu bwana kugira ndavyibagi biragoye cyane jewe wangiriye neza no wangiriye nabi nta numwe nibagira manda bafise ahantu tu bose biyumvise ndashaka kubaza sikukubaza ni just kugusaba utegerera impanuro fait nkuko twatangwe tubivuga turi mu kwezi abantu bitirira ukwezi k'urukundo bigatuma bakora amakosa menshi bigatuma baba mu bintu bitandukanye batobayemo maybe kubera kutamenya abakobwa n'abahungu mugabo niraza consequence nyinshi ziza ku bakobwa mugabo ni bose en general mbega bagiye abantu bobo bahanurika mbega aba bantu bo bamaze gufata inkundo bakazita amafaranga bakazita kiye kintu cyose ugasanga bitumye bafata ingingo zitari kurumva nimba ari umwana w'imyaka 20 deja akiri umwana wa 20 wabakiri umwana ubona nyine hari umwana wowe kubgawe no mwana tuba turi abana reka nishiremo kubera umwana uzora umwita umwana uwo wavyaye abandi bareki nako umwana w'imyaka 20 vraiment ngo yaje nta muvyaye sino mwita umwana kuko hari gihe usanga nagusumbya byose agusumbya experience agusumbya iki lotu none usubira kumwita umwana gute gasha biragoye ariko bankukuri niko kuri oya ivyo navyo bica bija mu mategeko tuvuga tuti mbega amategeko y'igihugu yo yemera imyaka ingahe 18 ans 18 none ugira nabo bari bibeshe kugira bafatire kuri 18 cyane ko byari bya kera barapima urabe gerageza urabe okay basi jewe okay basi 10 ans ugo gwaruka Fevrier ikoresha amakosa so tugera 14 ugasanga bagiye mbebasha bivuge gute mu kivunga nagenda bivuge mu rurimi atarugi wacu ugasanga bagiriye mu kigari ugasanga bagiriye nko mu kivunga bibakoresha amakosa bazorogreta imyaka 2-3 ugasanga nivyo bibaye wowe kubgawe niye impanuro batekera kugira ngo nibarabe ikiganiro ibyo bintu bitarababako baze bageregeze birinde basi ngo yerega sibona impanuro ahubwo impanuro ni z'abavyeyi babo si abavyeyi bararenga impanuro ni z'abavyeyi babo kandi abavyeyi batazitanze societe irazitanga yego ikibazo gusa nuko societe igeze kuzitanga izitanga ari uko habonetse ama consequences sana abavyeyi kuyaga n'abana babo tu ayo mabayage nta bwoba buhari nta mafiltre nta tabu zihari kuko ivyo bintu bibi birahari kabisa sa exist so iyo batabaganiriza abana ngo abagira abagenzi bamenye ico gukora ni ibintu bibi ni ibintu ahubwo twari dukwiye kuraba ingene twoza turabihana kuko guhanira umwana ikintu utamubwiye uwo muhoye ubusa
ntimwigeze mubiganira ntimwigeze mugati wowe urabona kuri kurakura so ibintu bizogenda gutya na gutya na gutya na gutya niyo utavyitwaramo neza ibintu bishobora kuba nabi gutya na gutya na gutya hanyuma ukamureka iyo muretse ibibazo bikaza niwari ukwiye kumuhana umuhana ataco wamwigishije umuhana ataco wamubwiye ega burya biranumvikana iyo umuntu akubwira ati uribuka ndakubwira 1 2 3 4 5 ibi byose kwari kugira ngo ntukoreye 1 2 3 4 me kurindira umwana ageze mu kibazo akaba ari ubifata nko kumenga yararisanse kubimenya none yararisanse kubikora he uwo mugabo uri ukamwambika ukamuha butabimubwiye uri kumuhora ubusa abana bahoga ubusa so nuko gusa nyene kenshi nimba ari impanuro niki ijuru bikuravuga ko notanga y'ibintu tarabibamo n'impanuro zavyo nta nizo wumva birasaba ko banza kubicamwo kubanza kubibamo kugira wumve iyo langaje umuntu ariko arakoresha so sina ego irevure vyobaye vyiza ariko hariho n'amaherero abantu bakora mu buzima mu buto jewe ndazi ko hariho amaherero nakoze mu buto bwanje ariyo yanyigishije beaucoup plus gusumba uko bari kubimbwira kuko narabi bititra ivyo naciyemo ari byo nabonye ari byonyine ubwavyo byaranyigishije utawundi umuntu arinze kubimbwira me akazi gakuru kare ku bavyeyi abana umwana n'umwana nta kibabona nta nababona ntaki so uruhara no rwawe ubibona kandi ubizi mbega uri kubikorera kwiki kugira ngo ejo ntuzutangare cyangwa gutangaze mu bandi ho ubwira umwana ngo urankuye mu bavyeyi igihe gushira mu bavyeyi nawe nyene ntihariho kura yuko agushize mu bavyeyi uri kumuhora ubusa no kubivugana d'une manière claire iri très franche ku buryo umwana mubana nk'abantu bakuze kandi baganira pana nk'abantu bahurira mu nzu umwe wese akora ibyo yiwe hanyuma akabandanya kugira umutinge gusa ari uko akoze ikosa ico ni manière twakuriyemo twese presque mugabo urumva itari nziza itari digne kuri tuba turiko turubaka c'est ça nibaza ko nibaza ko abantu benshi ku bintu bafise je hari ibintu byinshi wanyishuriyemo mu byo nahise nk'ibibazo naje ubwanje ntatahura nagerageje gutahura naje ntugire ngo nahura byinshi je ndabivuga uko ndavyumva vraiment nagira umuntu n'umwe azofata ibimvuga nk'ukuri kuzuye canke nk'ikinyoma nigeze kuvuga akantu ati jewe ndaza kugwiciyumvisha ariko iciyumviro cyane ntigikora cyawe ariko iciyumviro cyane kirashobora gufasha nuko mu byo mvuga canke mu byo nkora ivyo kubera bizima no kokuramo ibikubaka ibitakubaka bireka rero murumva ntidushobora kubaka abantu bose kandi n'abaraba bagakura ikibubaka muri ibi bintu twavuze ariko big up sana ku bantu bagize ico bakuramo kandi bumva bafashijwe Hasco bafashijwe nawe wamfashije reka ndagushimira wanyigishije twinshi rega twese turigishanya byukuri nta mu expert no muri cyane ico kira nico rero nizire ko la prochaine fois abantu yifuza abashanga abantu mwari mwumva mushaka ibibazo tutabagije mu bivuge muri commentaire kugira ngo Hasco rero namuhamagara zo namwereke tirega hari umuntu Ako ndabizi niyo batazobivuga ndabizi ko la prochaine fois nagukeneye ndazi kuzonyitaho sha ukiri kuri TV yawe nzokwitaba abantu muduteza imbere mwubahwe Hasco merci beaucoup merci à vous rero abakunzi bacu mwakoze cyane kudukurikira neza ko impanuro twabahaye nukuri abo zifasha nyene mukomeze mufashwe twizere ko ivyo twaganiriye pani impanuro twabahaye muri bimwe twaganira urimo bagize icukuramo ugipartage abandi kugira ngo mugenzi wawe nawe afashwe. Ciao ciao, à bientôt, très bientôt.